ego muganga kuba umuntu umwe ngo araje ngo aradutse ngo arabishoboye navuze ni naho yari kubishobora baca bugurura dossier bakavuga ayo mafaranga yavuye ngo byaboneka ko amafaranga atari yiwe niba yavuye inyuma y'abandi bantu mwe bita blanchiment d'argent abantu baja kunyegeza amahera mu bintu mugabo bashize imbere ubundi muntu hama yavuze atanze miliyari zibiri ntiyavuze ivyuma byari hagiye vyagiye twagiye hari ubutunzi bwinshi cyane biya vyuma birazimvye gose ibyari ndani byari bizimvye gose n'iyi saha ntiyatubwiye aho vyagiye narariko tubaye duti umuco ubeho bamenye izo miliyari zibiri nyine zagenze mugabo ubushikiranganje bwinshi burapanze ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru burapanze muri Rodi Golf ubushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu no ngaha mu karere bwari bupanze hajya impande ya Rwakarede urumva na Obere mu bindi bintu rero vuga ko inyubako za leta zategerezwa kuva gupanga aba diaspora benshi bavuye hanze iyo bazaniye utuntu abantu ngaha amiryango kuri aeroport bacha badufata Obere abwira amahera bariha bagasanga sumba ayo kukigura ngaha aje bata ko no gwayo mahera muri Obere aya mahera kandi yahereze bo ndenda bizaniye kugira bifashe haje aba diaspora benshi ibintu byinshi byahereye muri Obere muri aeroport kubera iyo uburebye byabaye kuri Naum Abakunzi basenga Media TV muraho murameze neza kuba bitameze neza mukomeze mwihangane Imana iri kumwe namwe Imana ntizonanirwa no gukemura ibibazo byanyu jewe nitwa Aloise the Sniper musanzwe mumenyereye so guys rero uno munsi anondo munsi udasanzwe n'ayandi mahigwe kandi twongeye kugirirwa twongeye kwakira umutumire adasanzwe kuri Senga Media TV bamwe muramuzi abandi mushobora kuba mutamuzi ariko numwubahwa mu gihugu cy'u Burundi yitwa Gabriel Banza Witonde afise n'umugambo warongoye ngaho mu gihugu cy'urundi bamwe mushobora kuba mutari mubizi ariko reka mufata akanya mukuri iki kiganiro ndazi muraza kumenya byinshi ku bijanye n'u Burundi muraza kumenya byinshi ku bijanye na politiki muraza kumenya byinshi ku bijanye n'ubuzima bwa buri muntu rero reka ndamwakire mu cubahiro ciwe abanza baramutse hama tuce tubananya n'ikiganiro cacu nyakubahwa ndakwakiriye kuri Senga Media TV murakoze cyane turashimye ko mwatwakiriye ego tukaramutsa abakunzi ba televiziyo yanyu kandi tubashima yuko ikiganiro cyo gukora kiza kuba gifasha igihugu ego nyakubahwa musanzwe mufise umugambo murongoye uharanira ubumwe no gusubiza hamwe muri make umugambwe guhagararira umugambwe mu kino gihugu cy'u Burundi biba byoroshe ntibyoroshe kubera ni urugendo rurerure cyane kurongora umugambwe kubera mu bisanzwe umugambwe urinze ubaho ubu niganira gutwara igihugu yego kumva rero ko umushobora kujya kugorwa ko kuniganira gutwara igihugu aba ari ikintu kitoroshe cyane yego ni inzira ndende itoroshe ariko kandi bigasaba imbono mu bisanzwe mushinga umugambwe mufise vision imbono yaho mwifuza gushika ariko aho bifuza gushika hose abari gushaka gutwara igihugu urumva rero ko rero ari urugendo runini cyane urugendo rutoroshe gose n'urugendo nyene ruba rutoroshe muri kino gihugu cy'u Burundi hari ibintu bimwe tuba tubona umenga byarananiranye bisa n'ivyananiranye nk'akarorero ndavuga nk'isoko nkuru ya Bujumbura icyumviro ciwawe kwirya soko nkuru ya Bujumbura cyari kihe ese uramutse bayigushinjije wewe bikora mu buhe buryo mu bisanzwe umugambwe naho twatsinda igihugu ubwa mbere umuterera yego ugaterera mu byumviro ibi canke biriya ariko naho uterera ubufise nawe yabyo bita program yego uvuga ati je ndafise program intumbero hamwe bishije tugatwara igihugu bifuza ko vyogenda uko rero isoko nkuru ya Bujumbura nakantu gato cyane muri programme umugambwe wa PDR office nakantu gato cyane muri programme umugambwe office kuko turi muri programme yacu hari ibijanye n'ivy'indero ni binini cyane y'amagara y'abantu mu by'ubutunzi naho
ico kiza mu kintu gito cyane kumva ubutunzi. Je nagize amahirwe najya mu Bushinwa, baratubwiye nyine igihugu bitera imbere. Mu biteza imbere y'igihugu harimo inyubako. Uvuze inyubako rero n'amabarabara, n'ayo masoko, na kwiyunguruza, n'indege, n'ibibuga by'indege, n'ibivuko, n'amasoko, n'ibyo ni ibintu amashirahamwe, amahinguriro manini kugira ngo bwa mbere atanga akazi kugwaruka, kandi igihugu kironke ibyo gishorera hanze, hama n'ugwaruka ruronke iki akazi n'amakorere yinjiye muri leta. Rero isoko ya Bujumbura ni ikintu gito cyane muri porogaramu y'umugambi, n'akantu gato kose kuja mu nyubako bizango bwate kubaka ibarabara, kubaka isoko, siyo yonyene amasoko menshi igihugu cyose tukubaka amasoko ya kijambere. Yetuma rero n'akantu gato kose kari muri porogaramu munoteza imbere, kuko ijya soko yubatswe muri kahise imyaka 2 yatanguye kubakwa 92 baca bayugurura 94. Rero soko yubatse imyaka 2 urumva ko ari akantu gatoya cyane ku mugambwe, atane biharuro bire twogishiramo twebwe. Iyi soko bayihaye umugabo witwa Fabrice Manirakiza kugira ngo ashobore kuyubaka. Warashoboye kugenda kuri media iravuga ngo nukuri kwa Mungu Fabrice ntabyazoshobora. Wabonye gute ko Fabrice atavyazoshobora? Nibaza ko leta imaze no gutanga intumbero y'uko leta agiye kuyubakira irondera abandi bafashanya. Yego. Ni kuvuga yuko ijya bwa mbere ijya soko ni ubutunzi bw'igihugu, kandi bwa kabiri biri mu bwigenge bw'igihugu. Yego. Leta rero kuyubaka hama ikayihereza abigenga kugira bayitunganye biroroshe. Gusa kuvuga ngo hari abandi boyubaka leta ntiyubaka, ariko nahoza abandi bantu babishoboye nta kibazo kuri twebwe. Mugabo ntashobora gufata umuntu umwe waraje ngo afite ingufu zasanzwe yo kubaka isoko ya Bujumbura, dufite amabanki, dufite abadandaza bayidandazamo, dufite abagwizatunga babiretse, ugaciba ko umuntu umwe yogira gute bishoboka. Bishoboka no ko leta ivuga ati leta ifite umutahe mugana abakeneye bandi bose bacira imitahe, hama tuyubake ni mwanya muto cyane. Mugabo kuba umuntu umwe ngo araje ngo aradutse ngo arabishoboye, navuze ni nawe yari kubishobora baca bogurura dossier bakavuga ayo mafaranga yavuye, ko byaboneka ko amafaranga atari yiwe niba yavuye inyuma y'abandi bantu, niyo bita blanchiment d'argent, abantu bajya kunyegeza amahera mu bintu mugabo bashize imbere ubundi muntu. Wowe nk'ikiyumviro ciwawe kuri iya soko ubona byokorwa gute kugira ngo irya soko yubakwe? Ubona byoca mu buhe buryo tukaronka isoko, iyindi soko nkuru ya Bujumbura nk'iyo twahoranye itarashe? Biroroshe. Leta nifate intumbero ivuga ati mu myaka 2 tuzotanguye kuyubaka. Yego. Imyaka 2 tuzotanguye kuyubaka. Baca batabadandaza bose ati dufise ibibanza ibihumbi, dufata ibihumbi 15. Ubukene bagira icyo cicapa ati ubukene rero iyi soko wese kuzoronka ikibanza nazana amafaranga, abadandaza bonye n'amahera bozana mu bwo buryo niyo bwira kungana. Hama umwene gihugu wese akunda igihugu, akunda ubw'igihugu natereye. Yego. Mo twaterera Fort de Guerre, abantu batera Fort de Guerre 98 97 barabe ko batera amafaranga y'intambara. Umwene gihugu wese akunda igihugu cyadushira mu ahantu rwakaruriro isoko ya Kamenge yarahiye yubatse umwanya ngana gute. Ariko abantu bose batanga amafaranga twese turaterera, isoko yarubatswe. Stade Intwari kiya kibuga cy'umupira cyubatse umwanya ngana gute. Abantu baraterereye nijya rero bagakora n'ibikorwa rusangi bagashira nanjye nibagira icapo rero. Amabuye nayo ubuntu ni ya leta, umucangano wa leta. Abadandaza barahari, twese turahari, tuzokubaka inivo ya mbere babanze bakorere munsi, tuzubugira kabiri kuzoshika twipfuje uko yipfuza kiba. Ibyo biroshe cyane twene ko tubona byogenda. Yego. Ujya mugabo bari bahaye isoko yitwa Fabrice Manirakiza yavuze yuko gukubura gusa hasi byo byaratwaye amahera arenga miliyaridi 2. Icyo kintu umaze kucumva nkawe nk'umunyepolitike, nk'umuntu usanzwe uzi ibintu byinshi, icyo kintu wacakiriye gute? Jewe ntacyo nivuga kirekire, kuko bwa mbere ho iyo batuma abanyagihugu bose twakorerwa rusange twari kwasibura. Yego. Twari kwatunganya. Hama yavuze ati miliyaridi 2
ntiyavuze ivyuma byari hagiye byagiye Yego. ko hagiye hari ubutunzi bwinshi cyane biya vyuma birazimvye gose ibyari indani byari bizimvye gose n'iyi saha ntiyatubwiye aho byagiye nta rero tuvuga duti umuco ubeho bamenye izo miliyari zibiri ingene zagenze ariko akaba zari ziwiwe nta ngorane mugabo je ntibigoje amafaranga leta izokwishura izosubiza ngo hari imiliyari zibiri zo gukura ko n'ubu nyene tuvugana ugiye kuharaba wo kugira ngo harakubuye byotera amakenga. Yego. Uvuze yuko hajya hari ivyuma byari bizimvye. Ushobora kuba wibaza ko ivyo vyuma byoba byaribwe bikagurishwa. Sivyo mvuze tugerageza kumenya aho byagiye. Yego. Kugira bishobore guteza imbere leta bikoreshwe ibindi bintu kuko byari bihajye byari bizimba. Yego hari ubutunzi bwinshi buri hajya. Yego. Bumujya soko. Rero kuhakubura byajana no kwerekana aho ugiye gushyira stoke yabijya bintu babiha agaciro amahera akaja muri leta. Yego dushobora gusanga baragiye kubita mwiyarara kubera barakubuye. oya nivyo ukunda ntihota mwiyarara kubera byari ivyuma bizimvye cane kandi bifise agaciro nk'abubaka amasitasiyo bokoresha abubaka amazu manini manini bokoresha urumva rero byaguma bifise agaciro niyo tumara biteza kuba ubutunzi bw'igihugu bikamenyekana aho byagiye n'ingene bifashwe n'ingene kumbura ibyoshwa ku isoko kugira amafaranga aje mu kigega ca leta. Yego. Nyakubahwa Gabriel Banza Witonde, urumwe mu bantu bagenda bavuga batanga impanuro nyinshi kugwaruka. Uno munsi ugerageje kugwaruka kuraba ugwaruka ndavuga urugwaruka nyene rushushe rufite amaraso ashushe mu bihugu bimwe bimwe usanga bagenda mu mabarabara ukagenda bagenda mu kubomora ibikorwa vya leta. Ugerageje kuraba ugwaruka rwo mu Burundi wowe urubona gute? Niko benshi batabizi Burundi burafise kahise. Yego. Kandi kahise atari nziza. Aho gwari kuno munsi ntirubone kwidegemvya twidegemvya ariko ubajije kahise ku Burundi si nziza cyane. Yego. Guhera 66 batanguye guhirika umwami. Yego. Mbere dufatire kuva mu 61 amatora atanguye ya mbere. Mbere duhere 1885 igihe abadagi batangura kuza ngaha Burundi bwari tanguye kwinjira mu isanganya kuva rero 1885 hamaze kuza abakoroni Burundi bwarinjiye mu isanganya harabaye kahise kabi cyane birabandanya 61 haraba amatora umugano wa Rudoviko baramwica Louis naho twikukiye 62 ariko habandanije injyane za politiki gushika zirabandanya byeje muri 93 benshi ugwaruka barayibona je tuma rero ugwaruka ataza kumenya yuko habaye kahise kabi mu gihugu cy'u Burundi aho buryo ugwaruka turusaba no munsi ni gukoresha ubwenge bwige utahure hama ubwo bumenyi tubukoreshe kubaka igihugu igihugu cy'u Burundi cyubakwe kandi gitera imbere cyarusaba rero abatwara nabo no munsi igihugu indongozi kugira ngo habe intwari bereye kugira ngo igihugu cyacu gire gute gitera imbere ugwaruka rufise impano ruzikoreshe kugira ngo twite kwiteza imbere umuyaga nk'ububoneke amazi aboneke ibitoro biboneke amabarabara yubakwe kugira ngo amasoko yubakwe imigendera n'andi makungu ibandanye itera imbere kugira ngo tugwize butunzi mu gihugu turonka dushorera hanze y'igihugu igihugu cyifashe neza muri rusange ni ibyo nta numwe twohanura ko yo kwiyumvira inzira nimwe y'imigumuko mu gihugu cy'u Burundi nta numwe yo kwiyumvira inzira nimwe y'intambara kubera kahise ka hafi karatwetse ukuntu bwabayeho abarundi bakeneye kujya bakaryama hama tukiteza imbere. Ego abantu bamwe mu iyi misi heze bavuga yuko kubera ko ngaha mu gihugu kibanye ca Tanzania hariko araba ibintu no kwita by'imigumuko nyene muri runo gwaruka bakavuga ngo biramutse bikomeje birashobora kandi kugira ingaruka mbi ku gihugu cy'u Burundi nawe niko wabibona? Burundi ni igihugu bita pays enclavé. Bavuze pays enclavé ni igihugu kiri hagati mu bindi kidashika ku mabahari nidashika kuri kwibahari kugira ngo dushobore guhura n'isi yindi tubwere tuzungurutse n'ibihugu biteza kumenya ko ibihugu bibanye biteza gutungana kuko habaye ikibazo mu bihugu kibanye cyadushikirwa
rero muri Tanzania ko twabivuze no mu minsi iheze twifuza ko ibiyo bihagarara kugira igihugu gitekane igisambuke kugira ngo tugire gute tworoherwe kuko iyo turonka byinshi bica kuba hari Indiano kandi iyo hari Indiano twebwe nako tukwira tubironke bisaba ko duca hehe muri Tanzania cyangwa rero ko twebwe inzira dufise ari ya Tanzania ikomeye gose tuzagira gute gukingira hama rero na muri Kongo twifuza ko injyane zihari zohera kugira ngo tuba neza tukifuza n'igihugu cy'u Rwanda naco nyene ko ibyo leta y'u Burundi bisaba naho nyene yotunganya kugira ngo igire imigenderanire n'igihugu cy'u Burundi kugira soye kugura imipaka Uburundi busubire kubana neza n'u Rwanda kugira Burundi rero buri mu bindi bihugu hagati y'ibindi bihugu zishobore kugira imigenderanire myiza n'ibindi bihugu. Yego ndashaka kumenya jewe nk'umumenyesha makuru mbafise ibintu byinshi nifuza kumenya n'abantu baba bakeneye kumenya turashaka kumenya kuri Gabriel Banza Witonde imbere yuko ubu umunyamabanga mukuru w'umugambwe APDR wari usanzwe uri mu wundi mugambwe byo byagenze gute cyangwa niyihe yindi migambwe yigeze ucamo kugira ushikaho ugeze uno munsi Ritangwa nabwiye ko urugamba rwa politike ni urugamba rurerure cyane ni longue histoire inkuru ndende nta muntu ashobora kwaduka ngo agiye kurongora umugambwe adafise parcours ya politike kandi rero politike ni ndende gose navuze byabaye mu gihugu jewe 93 urugamba rwatanguye ntaratangura n'ishuri ari nkiri muto mfite imyaka 6 cyadongira muri Kongo yari Zaire ico gihe ntangura y'amashure hama binjira joge muri Parepeutu FNL ico gihe ndakurirayo mu nyuma 2008 ninjira mugambwe CNDD-FDD hama mu nyuma cyo gushinga umugambwe APDR ko twari dufise intumbero yatumye tugushinga twifuza cyane kugwaruka rugira ijunje n'ijambo mu bya politike kubera benshi n'umunsi abona muri migambo barimwe ugwaruka rufise ijambo siko byari bimeze hari ijambo bavuga ngo wamaziki uri umwana wande ugasanga rero wewe naho muri ko murakora ibibanza by'imbere canke na consideration wame kugwaruka Burundi bweje bati Burundi bweje mwini manze murindire murabe tubatoya ntibikunda reka nako tugira umugambo ufise ibyiyumviro ufise programme mugabo cyane ugwaruka nagoronka ijambo naho uzobona mugambwe ya PDR mu nzego zose z'igihugu gushika mbere hasi abaduserukira benshi nka 95 kwijana usanga ari bakiri bato nuvuga ngo mwafashe gwagwaruka nyene muragumvisha nyene boteza imbere igihugu mubigisha n'ingene abo kwitwara muri politike uno munsi politike y'u Burundi tubona umengana amahoro menshi imigambwe irakundana nta bintu by'injyane bihari ese bino bintu byo bifise inyungu cyane ku iterambere ry'igihugu hajya Burundi bwaramaze kwinjira mu ngendo ya demokrasi kandi iyo demokrasi ishingiye ku migambo myinshi ku matora ku maradiyo je tumana mwe muhari ku mashira hamwe ndaharanira inyungu za ibyicaro bya politike y'iterambere y'abene gihugu ibi rero n'ubutunzi ku gihugu n'ubutunzi ku gihugu kubera ko biratuma umwe n'uwundi aterera kuko kera siko byahoze kandi mu bidafite demokrasi ko imeze abantu bashobora gutera ibyumviro bitandukanye n'ubutunzi ku gihugu n'ubutunzi ku gihugu kuko turaterera abatwara hama abatwara nabo bakabikorerako interano yo duterera amaradiyo aterera abene gihugu baterera n'ubutunzi ku gihugu n'ubutunzi ku gihugu cyane kuko bituma abatwara amenya ati mbega abana akabiyumvira gute mbega kuri ikintu kigorora gute nimba muno munsi ibintu bimeze uko bimeze nuko amajwi yabesha kumavuga ati vyogenda uku rero mu ngendo ya demokrasi ivyo birimo babita participation umwese aragica aterereye mu kubaka igihugu ubutunzi bukomeye gose rero abatwara bikora ko batabikorerako mugabo biravugwa je tuma turi ngaha ku radio yanyu ku televiziyo yanyu tukavuga
ngo muri kahise ntibyari uko Yego. ntawe utinda gusaba uruhusha kubera iki mu ngendo ya demokarasi mwose arafise uburenganzira bwira gito icashikirije Yego. ico rero ni ubutunzi bukomeye ku gihugu. Ego. Kino gihugu cyacu cy'u Burundi ni igihugu ciza cyane. Mwino misi hariko haravugwa cyane ikintu kijanye n'inzahabu zimaze imisi zibonekeza mu gihugu cy'u Burundi, nyakubahwa umukuru w'igihugu akazishora hanze y'igihugu. Hari abantu bamwe bamwe baca hirya nino bakavuga ngo bakora duhenda ngo ziya ngo ntago ari inzahabu za nyazo ngo iki niki. Kuri mwebwe nko mu mugambwe APDR kijya kintu c'inzahabu mubona kizotuma igihugu cy'u Burundi gitera imbere tukabona natwe igihugu cyacu gisa neza cyane nk'ibindi bihugu? Bwa mbere hoho abantu bakumenya ko mu Burundi bwamanye ubutare kuva kuri basokuza barabutora bagacura imihoro bagacura amacumu babikora mu butare. Mu Burundi rero burafise ubutare. Ikindi abantu bamenya suko ubutare ntibwimbwe uno munsi bakera bwamwe bwimba. Muribuka ni 2018 nyakwigendera mukuru w'igihugu avuga ko itererara aha mu Bujumbura bavuga ni kere imusongati sivyo no munsi. Gusa icida dushima uno munsi nuko nyene cyo bari mukuru w'igihugu yabishize mu muco. Akavuga ati abo bwimba bose bakurikirana kuko n'ubundi bahora babwimba ubushikanje bukagerageza ariko ivyo bintu ntibyabura ko haba amafraud. Hari abantu batunze mu Burundi kubera ubutare mugabo leta atakironka. Rero ko umukuru w'igihugu avuga ati reka tubishire mu muco abene igihugu babimenye abarundi bamenye ko dufise ubutare hama kuze burashogwa buce mu nzira izwi twe dufata kari intambwe idasanzwe kandi ari ikintu gikomeye cyane ku Burundi kandi n'ibyabandanya kujya ni inzira imwe izoteza imbere igihugu kubera ko bwahora butungisha abantu. Ubu rero leta nayo ikeneye iki umusaruro. Iki gikorwa twaragishimiye cyane kandi turagishigikiye. Mbere yacu yavuga ati n'icubahiro ati ndabishite mu bushikiranganje ubushikiranganje bubifate nkama bubikorereko kugira ngo inzira ibimwe yo gushora ubutare bimenyekana. Ugerageje rero kuraba kuva kino gihe ubutare butanguye gushorwa ku mugaragaro bugashorwa na leta n'igihe butari bwatangure gushorwa na leta, uramaze kubona akantu no kwita itandukaniro rimaze kuboneka hagati y'ibi bihe bibiri, ubwa mbere bushorwa mu kinyegero none munsi biko urashorwa ku mugaragaro? Nibaza yuko itandukaniro rimaze kuboneka ko umukuru w'igihugu yaravutse aravuga n'amafaranga ashobora kuzo kwinjira muri leta. Ufashe idea miliyoni 6 z'amadolari ni nk'imiliyaridi 18. Ugagiye kuraba nk'ubu itegeko rigenga amahera leta ikoresha wasanga mu by'ubutare bandika imiliyaridi 3. Imiliyaridi 3 ha mu mwaka wahera bariko baravuga ati amafaranga ngene yinjiye ugaje usanga za miliyaridi 3 hari iki hari ubusa. Mwene majambo ati ubutare na shimi bwinjije. Ubu rero umaze kumva mu minsi 100 amezi 3 imiliyaridi 200. Reka twizere ko bizobandanya. Ubu rero bagiye kuzogira revision budget gusura amafaranga leta ikoresha. Nibaza ko bazoca bashiramwo amahera ashobora kuzova mu butare. Tubirabereye mu cirore ca leta ariyo bita budget cyatumiye ati rero ya bintu bitanga umusaruro unganuko. Ariko muri rusangi umukuru yamaze kuvuga turabona kara karusho bahorana imiliyaridi 3 naho nyene mwako heze rumwe nitubone. Ubu rero mu mezi 3 tumaze kumva imiliyaridi 200 n'iburi z'amarundi. Urumva kara karusho. Murakoze cyane ku nyishu nziza muduhaye. Akabazo kanje gakurikira, turafise ishira hamwe ritoza amakori mu gihugu cy'u Burundi gitwa OBR. Ariko rino shirahamwe ry'u Burundi ritoza amakori mu gihugu cyose cy'u Burundi ni shirahamwe tutarigira tubona neza inyubakwa yaryo. Tuvuge ngo ino nzu ni ya OBR ubwabo yikoreye, ahubwo tuza gusanga amazu yose bakoreramwo ari amapangano. Nka wewe nk'umunyamabanga mukuru w'umugambwe APDR kubishyirahamwe OBR ribaye rigipanze niko byagakwiye kuba bimeze? Bwa mbere cyese umunyamabanga mukuru umugambwe ni mukuru umugambwe turafise umunyamabanga mukuru umugambwe akaba n'umuvugizi niko twebwe inzego zacu tubatse. Tunovuga OBR navuga ati ko nakantu gato. OBR ni gisata kimwe ca leta mu bindi byose.
rero ibisata bya leta ibyabwirizwa gupanga byategerezwa gukora amazu ya leta kandi kubyubaka twihaye intumbero bati leta yihaye intumbero ya myaka 3 amazu ya leta yose yaba yubatswe kuko ubwa mbere abenegihugu baraterera imicanga amabuye amatafari ibyo abenegihugu bobizana kuko ni bya leta urumva rero obere ni ikintu kimwe kiri mu zindi nyubako bavuze iyo yonyene mugabo ubushikiranganje bwinshi burapanze ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru burapanze muri Rodi Golfe ubushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu no ngaha mu karere bwari bupanze hajya impande ya Rwakarede urumva na obere mu bindi bintu rero vuga ko inyubako za leta zategerezwa kuva gupanga leta ikintumbera ati mu myaka 3 mu myaka 5 tuba tuvavana no gupanga leta kuko mu kintu ko batabizi amahera ajya muri leta gupanga ni miliyari 9 yego barabyumvise mushikanganje wa mbere karavuga ko leta iri miliyari 9 zo gupanga oze miliyari 9 naho zijyana muri banki yego bavuga ati zibaye ingwate duheza miliyari 50 tugira twubakire amazu ya leta turaheza miliyari 9 muri iyo banki mugatwubatse birashoboka cyane gusa kubera benshi babigizemo urudandaza bashashiraho amakomisiyo naho byapfiriye ariko rwo dusaba yuko inyubako za leta bavana no gupanga yego mu iyi minsi iheze hariho ishyirahamwe ntarinda kuvuga izina risanzwe ridandaza ibintu by'impuzu ibirato ryari ryazanye amakontineri agera kuri 40 y'ibidandazwa umenga babizanye mu mwaka wa 2018 ariko ivyo bidandazwa vyugaranirwa muri obeyere babaka amahera y'amatagisi menshi cyane ku buryo baharuye basanze ashobora kuba narenge n'ivyo bidandazwa ku munsi wahigiye ejo haheze ivyo bidandazwa byaraturiwe bitewe n'ukuntu byari byamaze kononekara bimazeyo imyaka igira hafi mu 8 byugaraniye muri obeyere ese ikintu cyo kuba obeyere irihisha amatagisi arenze ayo baranguje ivyo bidandazwa ntago ari ikintu giza guhombesha igihugu twe bwa mbere mu mugambo ya PD twarabiteye ibyatsi kajya n'akamara amaza mu gihugu yego igihugu kiriko kirafise imbona kazoza hama ukageraho turira ibintu byateze gufasha bene igihugu yego ikontineri 40 ni ibintu byinshi cyane bije gufasha abene igihugu obere rero yateza kumvikana ujya mudandaza ukageraho bahuriye mugabo ibyo bintu gafasha iki igihugu yego batavyumvikanye naho obere yatimigurisha ca munara mugabo bikaja mu bene igihugu yego hageze kurugero ku bituriro bwa mbere hoho ijya myotsi yonona igisenge cyo hejuru ariko kandi leta irahombe y'amakori ntiyinjiye najya amakamyo yabijyanye kubiturira leta yasuye kuyariha yego nirimbire kuriha abantu bagiye guturira ibintu wateza kwinjiza amafaranga nje tuma rero biduha icigo yego twe tugoye twamaze kubibona byaje biduha icyumviro mbega ni bangahe bashigwa nabiki yego tumaze kuvuga ko kenshi umugambo ya PD no guha karorero aba diaspora benshi bavuye hanze yego iyo bazaniye utuntu abantu ngaha amiryango kuri aeroport bacha badufata yego obere abwira amahera bariha bagasanga sumba ayo kukigura ngaha ajafata ko no gwayo mahera muri obere aya mahera kandi yahereza bona ndabizaniye kugira bifashe hajya aba diaspora benshi ibintu byinshi byahereye muri obere muri aeroport kubera iyo uburebye byabaye kuri Nawomu muri societe we TPC tumatwaza mbega nta bandi bimaze gushiki kumbe byamenyekana kubera amakontineri 40 rero uzanye kontineri imwe canke zibiri igenda gute yego ntibyigwa biraro gikomeye cyane byasaba yuko haba ibiganiro birabye byaba ntizosubira yego ariko nanje nk'umuntu sindi umudanaza ntago birigera bishikira ariko kumva kontinere 40 naje ubwanje byarambabaje nyene kubera ko umenga ni ibintu biciye amahera atari make ku mudandaza no ku gihugu ni ibintu byari gutuma igihugu kibandanya kandi kibaho kimeze neza nyakubahwa afisa kandi kabazo kanje shaka kukubaza kubijanye n'igitoro turiko turabona no munsi nyakubahwa president avuga yuko ibitoro ari byinshi ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko hakaba hariho ama station amwamwe adashima kugenda kubirangura mu kigega ca leta ahubwo ashima kuguma uko nyene atabitora karadandaza nyakubahwa president yavuze ngo
ano ma station niba tahitamo kuza mu kigega cya leta ngo barangure ibitoro tuzoyatwara aba ya leta hama tuvyidandarize. Bano badandaza canke bano bene ma station batariko barashaka kuzana bino bitoro babikuye ngaha mu gihugu bashaka kugenda kuvyizanira mu kindi gihugu, ni kihe kintu wowe bavuga ko canke n'ubuhe butumwa wo bahereza? By'igitoro haraheze imyaka hafi 4 bicumbagira, kandi birabaje kubera igitoro hajya ni nk'amaraso mu muntu, ni rudandaza kugira rufasha abadandaza muri rusange igitoro kirakenewe. Twebwe rero nabyo twivuga ko byose twavuga gusa ni kimwe, nibyabana bigorana bagere kujya bagize isukari, bareke umudandaza wese abishoboye yishikire kukirondera akizana, hama cyashira ku giciro ashaka. Bavuga bati igitoro kigugwa 4,000 gushika kuri 6. Niba bati ndakigurije 4,500 nyene kiranguye sawa, ndakigurije 5 nyene nakiranguye sawa. Niba jya kuri sasa ugasanga ni 5 uzokigura, niba jya ugasanga ni 5,500 uzokigura kubera igize guti kene. Je niyo nena twoterera yuko boreka abadandaza bose b'igitoro mwese akishikira ku isoko akacirangurira kugira ikibazo cy'isukari cyatorewe umuti. Ego buri muntu wese agira ubuzima bwiwiwe bwihariye yaciyemo, ugasanga hari utuntu yagiye ahura natwo. Nakahe gakuru abantu batazi kuri wewe gatwengeje? Nagwe ko ni rugendo rero cyane, kandi rukomeye rwa politike. Namwe n'abari muri politike abafise kahise. Jere kahise kanje ni karekare cyane bivanye aho nagiye niga, aho nagenda nca, usanga mfise amazina menshi, kandi aho nagiye hose usanga iryo zina ryose ryarafashe. Je numva yuko rero amazina menshi bagenda bantazira ni menshi cyane. Nk'ubu usanga aho turi no munsi usanga bantazira Omefo, mugabo haro naciye bakanyita Fawode, haro naciye amazina menshi cyane, mugabo yose yerekeza ko bankunda, kandi muri societe n'abandimwo n'abankundwa cyane kuba nakuriye mu maklebe. Wasanga ndi mu maklebe atandukanye y'imiziki, hama wasanga ndi umukorezi. Narabaye umukorezi cyane imyaka 15 muri Katolika. Wasanga ndi mu mihari, narakuriye mu muhari w'abasaveri, ndaca indagano zose zisabwa. Urumva rero wasanga n'amazina menshi cyane wasanga bantazira, ariko naciye hose wasanga ari abantu bankunda kuko muri societe wasanga bisemurara. Nico rero abantu bomenyera ko cyane nantuka ahantu hose nagiye niga amashuri atandukanye mu interna boki, nta n'umwe uvuze izina ryanje atabanza. Kubera twe tuntu nagenda ndagira gute ndacama, ariko kandi ndi n'umukozi w'Imana nyigisha mu rushengero. Iyo ndiko ndigisha abantu baratwenga cyane kubera ndashiramwo utuntu turyoshe, utuntu tw'inkuru twubaka. Uri umukozi w'Imana mu ishengero ryitwa guteganya ko? Je byungura bwina mvuga urushengero kubera je natanze amashengero aya mazina ntacahuriye ko n'ivy'Imana. Burya abantu bakeneye gukizwa. Rero hangeze hose ndigisha, ishengero ryose bantumye ko ndigisha, aho ngeze hose ndasenga, kuko aya mazina muri Bibiliya siko byari bimeze. Iyo tuvuze ishengero ry'Efeso, ishengero ry'Ikorinto, mu yandi majambo tuvuga ati ishengero ryo mu Kamenge, ishengero ryo kumutakura, ishengero ryo mu Cibitoke, ishengero ry'Imakamba. Umaze rero kudana ngo ishengero ngo X ukagita izina, habye ntumbere bipfu. Haye tuba amashengero mu Cibitoki, mu Kamenge, Ibubanza, kuburyo ko wageze hose ugira gute winjira. Nivyo mazina rero bijya ntibibaho. Nije tumagiye atanabarenda biheretse. Wowe uri umwe mu bantu bemeranya n'abakozi b'Imana, abantu no munsi bako bitwa abaprofete, usanga agenda akabwira umuntu ngo Imana ngo mbwiye uko ngo cakira ngo gira uko, uremeranya nawe? Imana yaravuze, kandi ibyo yavuze byose biranditswe. Hama yararungitse abantu ku isi
twebwe kugira tuyiryohore tuyitunganye hama twigishe n'abandi batabizi ntashobora renga Imana ngo irambwiye ngo intumye ibi oya bijya sibyo oya yetse navyemera kubera mu byo nize hano byo nigisha bijya sibyo gusa Imana irashobora guca mu bimenyetso mu nzozi nawe ukarota ukagenda n'ibyo ugasanga n'ibyo Imana irashobora guca mu butumwa umuntu akaza akakubwira bisanzwe akakwatura kumugisha cyangwa guhanurira ariko kuvuga ngo Imana irambwiye izo ni impano hari n'abadasenga bafise impano akubwiye ikintu kikubako rero izo mpano ziratandukanye ziri bwinshi nka twe turigisha je sindi mu profete mugabo ndigisha ndabizi kandi ibyo nigishiye bari byo hari undi akubwira ati jewe ndaguhanuriye kuguhanurira ngo bati wewe ko ndakubona ku myaka yawe n'umwete ufise ndabona uzo umuntu akomeye ibyo nimbo nizagutatabiza ngo Imana ngo yambwiye ngo yagize uku oya haje rero bisha bari bo beshi ariko bivanye n'ibihugu byacu byo muri Afrika cyane cyane bikenye abantu bakenye abantu batize bijya barabikoresha cyane kugira ngo bagume bagize mbwa kandi genda bifata nk'ubutumwa ku gihugu uko biraremesha bene gihugu biratuma abantu baba mu byizigiro ariko ibyo tuzategeka kwigisha abantu byari biki bari kubigisha gukunda igihugu kubigisha kubaha kubigisha kwiteza imbere kubigisha gutinya icyaha ibyo ni byo twategeka kwigisha abantu gusa ngo Imana ngirambwiye ngo akirabiza kuri indege naho kuri indege jemara nwenga nkuko iyo njabutse hanze bihugu uhura n'abantu bibereye mu ndege mu bibuga by'indege no gusanga batanabizi benshi cyane kandi bibereye mu ndege kuri indege z'igihamana ntibisaba ngo Imana yavuze eka kugura indege ngo ugura imodoka ntibisanga Imana yavuze eka ahari abafite imiduga myiza b'abapagani batanasenga yego nyakubahwa imbere yuko nagushimira kubera kugira ngo ntituramira abantu kandi kugira ngo nawe ntitukurushe ntitukunanize kugira ngo rero tugere ku kiganiro cy'umusozo ni irihe jambo cyangwa n'akahe kantu wubwira abarundi bose muri rusange icyo nabwira abarundi muri rusange ni uko bamenya yuko igihugu ari cyacu igihugu cy'u Burundi cyamyeho kandi kizokwamaho Yesu ataragaruka izo magi hari abantu rero bararengana twebwe tukarengana tukagenda niko rero nubwira abantu bose abarundi cyane cyane abarundi bose iby'igihugu babifate mu minwe bumva baza kuruganiza bw'igihugu kubera igihugu tuzogisigira abandi bazoza nabo cifashe kimeze neza hama n'abandi bantu nabo bose ntagire uwitiranya igihugu n'umuntu twebwe turarengana uno Imana ikidutije kanya bamamiya ko bamenya ati ndakiriko nk'ingenzi uko nagisize reka nanjye nongereko akandi kantu ntagire bitanyagiza igihugu rero ni n'umuntu hari abantu bavuze iby'igihugu ndabihevye ngo ntibindaba ngo birabanyepolitiko ya umurundi wese yumve ko birabwa n'iki n'igihugu n'ubu nawe yashinzwe mu banga n'ayandi ayarangure neza mu guteza imbere igihugu kugira tuzogisigire abazoza urungano rundi kimeze neza kubyo basokuru bakigwaniye natwe tukigwanire kugira tugisige kize gute kimeze neza ntagire uba wese ndabibazwa canke ntagire uwundi yibaza ko uko akiri kuno munsi tukibona no munsi womenga twebwe niko tuzohera n'igihugu ya tuzogisiga n'abandi gusa tubasigira igihugu kimeze neza ndabivuze kubera ko abantu benshi womenga barabihevye igihugu kugira politiko ya si politike gusa by'igihugu biraturaba tubikurikirane bitagenda neza tubivuge kugira bakosore abo bikosora n'ababikosore bumva yuko igihugu kizogumaho kandi kizagusiga izina ryiza muri iki gihugu ndagushimiye cyane Mbusho nanjye ndabashimiye rwose kuba mwadutumiye nizeye ko cyane nabishaka n'igihe cyose muzonkenera tuzorenguka
Yego murakoze cyane. Abakunzi bacu bakunzi basenga Media TV, nukuri nanje mbandanya kubashimira ukuntu mubandanya mubana natwe umunsi ku yundi. Ndizira ko mwanyuzwe n'amajambo meza cyane twaganiriwe n'umunyakubaho wacu Gabriel Banza Witonde. Niyo mpamvu turagerageza uburyo bwose twabazanira abantu bamukeneye kugira ngo mubandanye mugenda mumenya ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu kubashimira twama tubikora kubera ko mubana natwe muri benshi mugaheba ibintu byanyu byose mugafata umwanya mukaraba ikiganiro. Rero Imana ibahezagire cyane, n'undi munsi niba mudutuma Gabriel Banza Witonde tuzomushikiye tumbwira ati nyakubahwa abantu bacu batubwiye ko badukeneye hama tungire tumugarukane. Rero Imana ibane namwe kandi Imana ibahezagire cyane, murakoze.